Bakunzi mwese muri ko murakurikirana ibiganiro ngaha kuri Kazoza FM turabaye kaze Tirinzi Sabira ni jewe ndiko ndabategurira kino kiganiro ndakibashikiriza mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndayifashwamwo na Raja Tunga mu buhinga ngurukana bumenyi amasanamu aza guca ni DJ Bobo niwe ariko arabidufashamwo turabaye kaze ngaha mu kiganiro cy'uyu munsi ngororera aho uyu munsi tuza kuvugana kubijanye n'ubuhinga bwo gufata amareresi umuntu akoresheje telefone bita smartphone ego hanyuma muri ubwo buhinga nyene tukaba twatumiye umutumire aza kutubwira vyinshi kubijanye n'ingene afatisha amareresi akoresheje telefone telefone bita smartphone rero muri ubwo buhinga bwiwe araza kutubwira byinshi mbese yararonse n'agashimwe yaratsindiye igikombe mu bintu byo guhiganwa mu mahiganwa yagiyemwo byateguwe n'ikigo ndangamico c'abafaransa IFB niko bavyita mu gifaransa Institut Français du Burundi hanyuma akaba yaratsindiye igikombe muri ayo mahiganwa yagiyemwo ico gikombe kikazomutwara aho azoja mu gihugu cyo muri Senegal i Dakar aho nyene azoja mu bindi nyene aza kutubwira byinshi muri ivyo tukaba twamutumiye muri kino kiganiro Jean Merci atubwira yuko ari Manigaba araza kubitubwira neza izina ryiwe kaze mu kiganiro Jean Merci ngerurira murakoze cyane urashiye kutubwira mu ncamake Jean Merci ninde Jean Merci asanzwe akora iki mu buzima bwa misi yose uducire ku mayange ingene wagiye no muri iryo higanwa ryateguwe n'ikigo ndangamico c'abafaransa. Jean Merci mu make ni photographe vidéaste na monteur akora ama video muri Jimbere magazine narinje mu bya competition l'année passée imyaka iheze rero kwinjiramo byari gusa gutestinga ubumenyi bw'iwanje na telefone nyene nakoresheje telefone l'année passée nakoresheje telefone ya Google Pixel niyo nakoresheje gukora video imwe ichironga quelques ichironga kagyo ko gutogwa muri ya competition nyene muri 2023 hanyuma uyu mwaka nyene bacha baduha indi opportunité yo ku participer nyene ku indi competition kino gihe novuga yari chance kuri twebwe twari twatowe l'année passée ego urumva yuko waronse higanwa kandi muri iryo higanwa bakoresha telefone abantu benshi bazi yuko kugira ngo umuntu afate amareresi akeneye ivyuma bihanitse bita kamera aho hategezwa kuba hari umuntu aja inyuma y'ico cuma hakaba n'undi muntu afata amajwi bita umusoneur bagategezwa guca bagenda muri studio aho habaho umuntu ategezwa guca akora ajya amasanamu mu monteur akabikora neza kugira ngo turonke ishusho turonke ireresi ry'akanovera risa neza bisaba ibintu byinshi bisaba ivyuma byinshi bisaba umwanya mwinshi ariko tukabona umuntu akiri mugwaruka hanyuma yakoresheje ubuhinga bwiwe akoresheje telefone agafata amareresi iyo reresi yiwe igiye mu ihiganwa igaca itogwa nk'iya mbere nziza urashobora kutubwira mu ncamake ubuhinga wakoresheje na telefone kugira uronke irya reresi wacishije muri irya higanwa ubu mumenya ko technology abadungu bari tujana ahantu ahandi hejuru rero jewe nakoresheje iPhone 13 Pro Max kandi ubu telefone ishobora gukora video
nziza cyane kuruta n'amakamera zimwe kubera ku telefone nga iPhone 13 Pro Max ushobora gufata image muri 4K alors que ariyo ayindi makamera nishobora gufata image muri 4K. Ikibazo nyene ushobora kuronga gusa na telefone nico mwijoro nushobora kuronga image isa na kamera utafise umuco muniniya ukwiye, ariko telefone ubu ishobora gukora video vraiment bisanzwe. Kumonta rero muri telefone jewe nakoresheje application yitwa CapCut, ariko ariyo ma application nyinshi ushobora gukoresha ziri muri telefone nyene nukaronga ama image nziza cyane. Novuga novuga témoignage umuntu akoresha gusa telefone ubu yaronse ama contrat na entreprise zimwe akoresha telefone gusa agira montage muri telefone, nazi kamera, arazi gusa telefone, arazi gusa CapCut na telefone yiwe niyo ikora video zose akora, ni muri murondera vraiment akoresha gusa telefone. Ubu telefone iratura ama image nziza, vous n'êtes pas obligé ni muri sensé kuba mufise kurondera ama kamera niniya kugira ngo mugire akantu mutange message na telefone cyane mugire video na telefone. L'importance yuko nukukorera nukora na nuzeye na creativity, nukuba na creativity mu mutwe, kumenya ukuntu uyikoresha, ukuntu ugira sound, ugira nuzeye image ahantu hariyo trop clair, hariyo sombre, nukumenya gusa ama technique zimwe ariko ubu umuntu wese ashobora gukoresha telefone, ashobora kugira video na telefone, ashobora kugira film na telefone, ashobora kugira film yose peut-être une heure na telefone, ariko bisaba gusa umenye yuko ama technique zimwe si ma technique menshi, na technique buto gusa ushobora gukoresha kumenya kuri telefone, kubona kuje ama geste wogira tout ça. En fait nuko jewe nakoresha telefone kuri byose, na montage nagiye muri telefone, na sound nivyari byoroshe ariko urabye neza ukoresha telefone parfois usanga ko uri un peu gêné kubera ni gato kuragira, ça prend du temps, birafata umwanya kugira ngo uwede video yose kabisa ya 30 minutes ukoresha telefone, birafata umwanya, ariko c'est possible, c'est faisable. Et noshimira Institut français na Union européenne yuko ikwera tana ubwo buhinga wacu, ibintu no bishimira kuri bo kubera bon tumenyereye amakamera gusa niyo igira amafilm, tumenyereye amakamera nini ya JVC n'ama Canon niyo igira amafilm, ariko ubu ushobora gufata foto, umuntu ashobora gufata foto ya telefone ucushina na kamera ucubona ya foto niyo imeze neza, kubera ubu technologie bakora duza ama pixel yama capteur ya telefone, ama telefone yose ubu iriko muri competition yo kuduza ama pixel, iduze ejuru niyo ufata kubona quality ya foto cyane ya video ya telefone. Abavuga nabo yuko burya ireresi ufatishije telefone kiba ari ikintu kiremereye, kidashoboye kugenda muri zimbuga ngurukana bumenyi nk'iza Facebook canke za YouTube canke agashaka gushira akantu kiwe kuri TikTok, kuvuga yafashe video agomba guca ayishira kuri izo mbuga, bigaca bimugora ingene abikora kubera akubwira yuko bisaba yuko babanza kuyishira mu buhinga bwitwa montage kugira ngo bayigabanye hanyuma ishe kugenda kuri izo mbuga. Bobo ubahumuriza gute? Kuko gufata ireresi, gufata isanamu udashoboye gushira ku mbuga, abantu benshi ntibabona akamaro kavyo, bakavuga ati twarabikora kera ariko tukabona n'ibintu bikunda, ariko ibanje guca hariya bakayimonta bakayigira
bakayigira neza bakayishiramwo ubuhinga kugira ngo bayigabanye uremere byaca bikunda mbega bobo baremesha gute bahumuriza gute umuntu yashatse kugira kupostinga foto cyane video yafashe na telefone ariko acaronga problem cyane yo kupostinga kubera iremereye cyane ni kuraba ari application menshi ziri muri telefone kandi ziri gratuit ziri payant no bandanya kuvuga CapCut kubera niyo ukoresha cyane kuri byose kandi ariyo ibintu dukoresha tant que tuba abafotografe benshi bakoresha nibaza ariyo Photoshop muri ya telefone ubu ziriho kugabanya karite cyane kugabanya uburemere w'ikintu ushobora kubigira muri CapCut ari ahantu nyene ushobora kugabanya karite uburemere wa video yiwawe niba ifise peut-être wafashe video hanyuma icifata mega 100 mega ushobora kwigabanya muri CapCut ni simple kandi byoroshye c'est pas un truc difficile ibintu biri simple trop simple cyane ubibonye kandi ari ibintu vraiment je peux novuga technologie ubu kuragenda kure ibintu byose na kimwe ushobora kubura niri kuri YouTube ikintu cyose ushaka kugira kuri telefone yawe naba kuri YouTube yandika kuri YouTube ucubironga byose no kuvuga ubumenyi ubu si nk'ikintu cya kera abantu bavuga ngo nimbaka ndaburonge ku ishure nimbaka ngende muri kaminuza ariko umuntu agiye ku buhingangurukana bumenyi nk'iyo YouTube ugiye kuvuga arashiye kuronga ubumenyi bwose ushobora kubironga kubera jewe natanguye video ukuntu natanguye kuraba abantu bagira amafoto n'amavideo nyene ariko YouTube yafashije cyane kubera nejeje amashuri secondaire nari nicaye muhira gusa niko naraba YouTube bandadeze amasaha ndi kuri YouTube ndiko ndaraba gusa video kandi na pratique nari sanse kugira kubera mwija misi na kamera nari fise na machine nari fise za telefone n'aba mega ya limitere ya kera ya kera ya desa sindirabira gusa video kuri Facebook ndarondera tutoriel kuri Facebook cyane kuri YouTube ndirabira uraraba gusa ndibaza ubu ama negligence niyo ituma abantu batagira turaneglija cyane ibintu biri kandi ibintu biri simple biri pesa biri impande iwacu biri kumwe natwe ariko nitubibona ko bisaba ko tugende kure turondere alors que biri vraiment à côté iwacu nyene dushobora kubironga facilement nico gituma kandi umuntu ashobora kuvuga ibintu special ibintu alors que nawe ushobora kubikora twese nibaza tushobora kubikora twese dukoresha amatelefone dukoresha Android usanga je peux dire aussi il y a côté passion kubera jewe sinshobora kumara umunsi umwe sindafata ifoto sinshobora kumara cyane kiye muri ville ndi muri ville nyene ndafata image nyene ndayiposta kuri Instagram sinshobora kumara no yamagara passion nyene y'ibintu kuragira niba umuntu ashobora gukoresha telefone kupostinga kuri Instagram abantu bakabikunda bakabibona iyi ni kamera yafashe ariko ni telefone jewe vraiment fise témoignage ya muri umunsi nabonye ama videos ya mpeti navuze umuntu akoresha amapare nini ya nyene zisaza umunsi nabonye nawe ncamubaza none ukoresha iki kuri ama video ndabona kuri Instagram nyene icambere nkoresha telefone tunabaje telefone ubonye ama video usanga zifisemo ikintu bita passion kwanza ya video ikintu bita love of cinema icyo kintu
nibaza ko niba umuntu wese ashobora kuba agifise umuntu agifise ushobora gukora ibintu byinshi na telefone kuvuga umuntu abwirizwa kubanza gukunda ibintu gukunda iby'amareresi kuba afise n'inyota n'inzara n'umwete wo kujya muri ico kintu hanyuma abifitiye ikigumbagumba kinini arashoboye gutera imbere ego watubariye yuko umaze kuronka rero ariko n'ibintu watanguye kuva kera rero no kubaza mbega ibintu byo gukora amareresi ukoresheje telefone wabitanguye ryari vyakujemwo gute mbega vyoba vyarakuguruye imiryango y'akazi y'ubuzima ngoresha telefone nabitanguye mu mwaka uheze ariko murakoresha amapare bisanzwe ariko bya telefone nabitanguye mu mwaka uheze bijanye n'iya competition nyine ya smartphone naragize appel la candidature ku bantu bose bashaka hanyuma ndabibona ndavuga reka trying ndabe yuko ushobora kubigira ndabigiyemo bica biba kuvuga ndakoresha telefone kuri byinshi mu mamontage y'amavideo y'iwanje nshobora gukoresha appareil gufata amareresi ariko ndakoresha telefone ku montage koresha CapCut cyane gafata image na telefone ndayimontera muri machine ibyo byose donc ndajua kuri byose ibintu byanzaniye premièrement l'année passée naratowe nari natogwe muri competition l'année passée nakoresha telefone nubona yuko byanzaniye nute nyene akamaro yari akamaro kari gafise muri byo kandi no musi turi ngaha ni kubera telefone kubera nakoresheje telefone nyene kuri ya video kandi ni competition yari obligatoire gukoresha telefone bari bashatse kuraba niba umuntu ashobora gukoresha kuronga resultat nziza na telefone nibyo yabaye ego hari ugaruka guhishira uvuga ati ego twebwe twarize amashuri ego twebwe turafise ubumenyi twaronse ariko ubwo bumenyi ntidufise aho twobugaragariza urazi ko ari abantu benshi biza ayo mashuri atandukanye ariko ubuzi bujanye n'ayo mashuri ntibuhari bwinshi bagaca bavuga ati naho twize naho dufise bagaca barera amaboko bagaca bicara bobo ubahamagarira gukanguka gute bakangukire ingabire bafise nk'uko wabikoze bo bigenza gute kugira ngo batere imbere ni mu mutwe ni ikintu uba ufise kuva kera nyene winjiye mu isi nyene gutera imbere ni ikintu kandi wenyene crea wenyene ntushobora kwiga hanyuma uca burindira ngo leta iguhe akazi nuko perezida yabivuze numwige ntuze gusaba akazi leta tuza kumenya ko utera imbere ni wewe iterambere ni wewe bizana ni ibintu woja kwishuri kwiga kwandika gusoma kubera utegerezwa kwiga gusoma nyene utazi gusoma n'ahantu ugenda ariko ibintu bya gutera imbere ni ikintu wenyene witanye bita les dons que tu as sinzi ukuntu bivuga mu kirundi donc que tu as impano ego impano ufise ni yawe nyene imana umuntu wese afise impano yiwe umuntu wese afise impano yiwe rero tugeza gukoresha iyo mpano kugira ngo utere imbere utayikoresheje abandi bazokoresha impano yawe kandi wenyene ukora bikora par exemple exemple uba ufise impano yo
gukora imikati ariko nta buryo ufise bwo kubikora bazokwamagara kuri boulangerie baca bakoresha impano yawe nuko rero utazi gukoresha impano yawe abandi bazoyikoresha kugira ngo bagutungire ko batera imbere ku giti cyawe nuko rero umuntu wese yateguza kurondera kumenya impano yiwe kwanza niryo rya mbere rondera kumenya impano yawe kuni byose ukora ni ikintu rya mbere uteguza kumenya namagara abajene bari ngajewe batavise nabandi bari musi yanje nyene kurondera kumenya impano c'est pas shaka kuvuga ngo abantu bose abajene bose ko bafise impano y'abafoto bategura kuba abafotografe oya si ibintu ngiye kuvuga shaka kuvuga ngo abajene bose bategura kuba abavideaste n'amatelefone oya rondera icyo kintu ukunda cyane bandanya mu cyo kintu kizoriha uvuga hamwe n'amashure kugira kumenya impano yawe ucuyikoresha kugira ngo witeze imbere ego me nuko nyene amashuri aradufasha amashuri arafasha kuidekuvra ibintu ukunda n'ibintu utakunda amashuri arafasha mu icyo kintu ariko ni wewe nyene uzi ibintu ushaka ibintu vraiment ni wewe kwicara muhira ukaraba ngundiki cyakukora iki kubande mu buzima bw'uwanje ni wewe na numa zoza kukuvuira ngo wewe ukora iki uriki uri utegereza gukora iki niki niko buzima bwiwa rega ni wewe gusa na muntu na nya personne urashobora guca utubwira ingorane wahuye nazo intambamyi wahuye nazo kugira ngo uyu munsi ushike mu gukoresha iyo mpano yawe mbere bw'ukiyikoresha mbere na telefone n'izihe ntambamyi n'izihe ngorane n'ibihe bisika wahuye navyo kandi uyu munsi ukaba ubona yuko warabisimbye warabirengeye hanyuma ugakora ibintu bigashimwa n'abantu ushikaho uronka novuga igikombe intsinzi mu bintu by'amahigano intambamyi nahuye nabyo tsibike ni byinshi ariko icyo novuga ni nuko birafata umwanya munini kugira ngo abantu bakugire confiance mu bintu bibagira birafata umwanya munini ariko utari perseverant utagize umutima utekana usanga nyene wabihevye kubera confiance y'abantu kwiganya birafata umwanya munini cyane nini kubera abantu baraba ivyo ubaha ivyo utanga ariko wewe kuraraba wewe kutanga wibaza ko watanze byinshi ariko abantu bakaraba ibyo watanze bike ariko wewe kubwawe ni byinshi cyane witanze wagize abantu kugira ngo abantu bahe importance y'ikintu cyane bafata umwanya ariko tugomba kutanga nyene kubandanya kutanga iyindi nama nahuye nabyo ibindi nuko nyene usanga ama collaboration n'abantu usanga ni trop difficile kubera ugize ibintu na telefone bacavuga ngo bifise uburemere kuko wabikoranye n'amakamera ndibuka umunsi umwe ari umutipe akoresha telefone kuri live streaming akora amaseremoni y'amanterement na telefone bakoresha telefone nyene zoom abantu bari hanze bakaraba kuri televiziyo ariko ngaha ni telefone akatransmettre ama image hanze bakabiraba kuri televiziyo umunsi umwe yari yagiye kuri enterement imwe wewe afise telefone abantu bari kumwe bari koraraba bako yidoga uvuga kufata telefone nini telefone irashobora bako yidoga kubera afise akantu gato
akantu gato ariko hariya nini kubera niyo ituma abantu baraba image nyene iri transmettre image iri hanze niko abantu babonye akantu ni gato nibagaha importance nuko nyene abantu bose batuza kumenya ko ibintu bitari kunanga biri kunanga bifata umwanya munini kugira abantu biadapte bifata umwanya munini ariko ndahamagara vraiment abantu kumenya yuko technology yawe iri kuratujyana ni kure cyane natwe tutegeza kwiya technology tutiyadapta tuzosanga turi vision 2040 2060 tusanga turi inyuma nyene tutegeza kwiyadapta kuko tuyadapte kuri vision president kuri vision y'abantu donc technology tegeza kwinjira mu mutu yiwawe tuga kwimenyereye nyene kwiyadapta kuri byose bon c'est ça ma difficulté naronse muri byose na ma confiance n'abantu gusa kubera ni telefone kubera ni kibare negija nani ndafise telefone nshobora kubigira no gira video na telefone nawe ukagira video na telefone ariko tuyiravye cyo tusanga sico kintu kubera ariyo passion na volonté na umutima wanje wose nawushizemo ibintu mutu wanje wose nabishizemo gufata image wewe wafije image gusa ni telefone nyene ufata donc ibintu ushaka urabifatana n'umutima nyene urabigena n'umutima kugira ngo uhe resultat nziza abantu bashobora kuraba bakavuga c'est exceptionnel c'est bon no kugira ibintu vraiment biri perfect pas kugira ibintu tanta gusa oya parce niyo ma difficulté naronse vraiment niyo gusa ibijyane na filme ama difficulté naronse na ma tournage gusa ma tournage abantu usanga peut-être nini nuko nyene ugiye kuri tournage akubira ngo aha sime gufata mushobora gufata image ngaha niri na telefone nyene nushobora gufata image nushobora barashima kubona umuntu azanye ku kamera azanye ku kamera ufatisha telefone yego utanye telefone bacha bineglige bacha bimva yuko arakana kamera nyene alors que ubu telefone ishobora kuvama kugira ibintu byiza na qualité nziza ishobora kubironga aya mvuga umuntu yavuga kera ati telefone yawe ni ngodo yawe ariko kandi uyu munsi turashobora kuvuga yuko telefone yawe ari kamera ariko kandi si icyo gusa hariho ikintu nagomba ngenda kubaza urabona yuko wagiye mu higanwa muri iryo higanwa uraronka intsinzi mu kigo ndangabico cyarateguye nkuko ariko baravuga competition yiganwa ryamyemwe abantu benshi urwaruka rwinshi nago nyene rwari rufise impano ariko iyi wawe niyo yatowe ukironka ijya ntsinzi ukimenya yuko ari video yawe wakoze ariyo yaronse intsinzi mbega wiyumvise gute wavyakiriye ujya munsi parce que baragize annonce avant ujya munsi vraiment nararyohewe cyane kubera effort nasize muri byo byari nyinshi cyane nararyohewe abavyeyi inshuti abajyango abagenzi bazi mu gukora bakaba bazi yuko wagiye no muri iryo higanwa nabo nyene mbega bavyakiriye gute naragize chance yo kuronga abavyeyi ba supporting cyane naragize cyane kubera ari abavyeyi batemera ibintu by'aba artiste kuba umu artiste ni ikintu cyoroshye kubera cyakubira aba artiste ni baronka amahera aba artiste n'iki artiste umva nta kazoza kari babona yuko umenga nutugenegene n'utuntu nyene muri kurakora utakaza umwanya ego ariko jewe naronse abavyeyi vraiment bashimira muri byose basapotinga muri ikintu cyose nagira nararyohewe ibyo munsi nararyohewe kubera nabonye ikintu nari nashizemo umwete n'umutima w'iwanje
n'umwanya w'iwanje kubera nararyama ma 4h du matin ndiko ndandika nararyama trop tard kubera narifise kazi narifise njejwe ndakora ama video kuri imbere sishobora kureka ama projet y'akazi cyandinjira directement by'iwanje ku kazi bashobora kunyandikira none nibiki rero gusa nanisanze gusa akazi nakoze kararishe nyene uyu munsi ugomba uje muri Dakar kubera ikintu watsindiye hariya mbega witeze iki kuharonka niteza kwiga nico nyambere ngiye vraiment gukora ni kwiga ni kumenya ibintu sindazi ibintu bishasha ni kwiga ibintu bishasha niba ni byinshi nzovyakira ko nyene mfise 6 mois yo kwiga seriousement none hajya nyene ngiye kwiga no kuronga ama connection kubera tufise problème nga yo kuronga ama connection y'ama production y'ama film ico kintu ngiye kwiga kugira ngo turonge ama connection peut-être mvuye hari fise connection zitegezwa zishobora kufasha ba artiste bishobora kufasha ba artiste bari mu cinema kubera ndazi bafite benshi bavuga ngo cinema niriha cinema n'amahererimo yes cinema n'amahererimo ngaho ariko hanze ariyo mahera menshi tuvuge festival ya Cannes ibera muri France baronga amahera menshi abati baronga amahera menshi cyane muri cinema ariko nga nta connection tufise niyo vraiment nico kintu giye dans 6 mois nibaza nzoronga akaryo cyo kwicara kuri nyine muri cinema ndakubera kubera afise amafilme menshi muri tiroir tubabuze abantu bashobora kudufinansa tubabuze ibyo nyene ngiye kurondera cyane ni kwiga no kurondera amakoresho. Murakoze cyane Jean-Marc merci kubona witavye akamo tugakorana ikiganiro ngerurira nitwagukenera ikindi gihe twizere yuko uzokwita. Ego nzo bitaba nyene. Turabashimiye mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ngerurira ni jewe Thierry Zisabira nariko ndakibashikiriza aho mwumvise byinshi kwijanye n'ubuhinga bwo gufatisha ireresi umuntu akoresheje telefone. Turabashimiye mwese ndashimira hariya hajya tunga mu buhinga bw'ivima ariko arafasha mu buhinga ngurukana bumenyi DJ Bobo niwe yatuma amasana babashikira neza nawe utaha. Kazoza FM, be your own boss.